eba imbuga ziravuze nari natarasaze basimbizi barasaze Facebook harahiye TMC bari hehe naze yisobanura ukuntu arangoye umukecuru bajya ni kwisobanura buri umukecuru abameze gute nari natera gikoze post ngo hagaho kari yahuye ngo atwaye mutamakazi ngo w'imyaka ngo 62 bon dushire muri reality sivyo nari nati wewe ubusaza bwiwe buboneka cyane kubera ko yonze angana n'urushinge uri kuranyo n'iminkanyari yaje nitura nabona na post sorry nitura nabona na post y'umuntu boba basohokana uri kuranyo ujya wewe biranumvikana kubera ko nyene yarabuze ko nasimbizi ategezwa kugirisha ariko kubera ategezwa kugirisha wewe yiyumvira ati ko nubona nuko ninde muntu muri industry ataravuga Kivodo yaravuzwe wakoze mariage ari mu bukene kubera ko bamubonye mu makinga hariya sivyo simbizi wasema vumba yaravuzwe ngo atwaye ngo ikimuga uri kuranyumva yaravuzwe ngo ararongoye yaravuzwe ngo ariko akoresha imitahe y'abandi ari kaneri nati kariko karavuga ubujambo jambo nawe karakuvuza ibaragu nari nati afise imyaka mikenya ni nk'imyaka 46 mikenya kuri Nerinata udumurabe Nerinata amajanja urumva mugabo yuko akibura 10 ninga kugira kwizi ujya mugore wa ndiko ndaza papa bukebuke udumurabe bene ngaha so tuntu tutunkanyari iva nkure muhira ati jewe mwana mama nguje kunkwera ndagiye ndabuza umugore muzi umugore mbona ifoto iyo foto kunuje nayibonye nabwo nashoze ndera commentaire ariko abajene beshe bavuze ati baraduhombeye sorry rega nimba atari banga umugore afite imyaka ingahe kuri senka ntarenza kwingahe nibaza yuko umukobwa umvira mani yishura ikibazo rega ndakwishura uyu mucamana umvira kuri senka ni arenza kimyaka ingahe bon reka ndakwishura mu bisanzwe senka ndazi wewe tugabura kabiri kugira dukwiza imyaka yo ufise ivyo twe turabasubisiro bingahe basi wamubonye gute wallahi je ujya mugore wawe je ndamuravye physiquement asakaje gato ya mugabo umuravye ndakese nyena ngana mwana wa mama bayarashaje vraiment basi kuri wowe umpanuye iki je ikintu no guhanura mariage kubera sinovuga ngo wiyahure ari ukwiyahura wariyahuye kujya je no bijyanya no kwiyahura kuri wewe umviriza mumvye mariage je ntaje yarahomvye ijya uri tayari yuko ujya zoza mu Burundi bakamukatira ivu Benishu wahoze ari umunyamakuru wa televiziyo yaguye ku rugamba saba yarinde Step Media yaguye yari televiziyo online yaguye ku rugamba nawe aravuga yuko yagendanye n'ujya mugore wiwawe ati burya umufungo mwishi nawe yawo muri ubu MC Iva wiyumva gute wapapuye mu journalist mugenzi wawe umugore mugabo wewe rero ngo yaragiye kumutora sanga ngo mon frère amakuru ya Benishu yavuga ko reka tuyage gato ibyo napapuye canke yaraheze namvuga sivyo iyo umuntu ari navyuzi basi wewe nta ura gutera story z'aba ex murahishanya tayari story apare yuko guhisha imyaka agwishije n'aba ex biwe ibara riraguye Iva ne basi jewe mushaka sigura ibyo mwe mushaka twe turarize none mwana mama Iva ko kiri mutoya ibi nibiki mushaka sigura ibyo mwe mushaka Benishu bavuga yuko imitungo y'umugore wawe yari yarayirembeje bakavuga bati na Iva inyuma yo gukora dote canke na etat civile uri mu migambi yo kuvuga ati akingeza muri leta zunze ubumwe za Amerika ndamuponyoka nta mpamvu yo kubana mu mukecuru oya mu bisanzwe abantu c'est la réalité il kiravugwa mais alors où est le problème hari no kuba wewe umujene nka Eva dukeneye kubona umwana wiwawe umuteruye hahiye ugiye kurongora umuntu atakivyara gute niyo vyara gutafise imyaka 60 muganga wewe waramupira oya mani menopause ira ku myaka 45 za kumena bazo ifadika ka yes bakunzi ba About Media TV mumeze fresh murakomeye jewe mwumva ni giheko Honest Lovable About Media ndayishimuse kumugaragarizo ariva rero je abantu nshimutira nshimutanye n'umuntu nye n'ibintu imbere yanje ndi kumwe na Ivan umusobona kameze fresh sana aba yiteretse telefone nziza cyane zazindi z'abantu babubahwa doresha Doramaro giheko umeze fresh musaza I am good papa wari warabuze se musaza cyenda hari tu
Yego. Oya je abantu benshi bararira bakavuga bati MC Iva twamubuze tubona amafoto imbuga wazisajije MC Iva inyuma yo kuronga duciye tukubura musaza dore nagapo nyene nakumuntu sindanarongo sindanarongo ako gapo none karako muri neje musaza abasaza ko muturembeje abasaza muraturembe muguma mudutamu umwanya wo yes ebana imbuga ziravuze nari natarasaze basimbizi barasaze Facebook harahiye ti MC bari hehe naze yisobanura ukuntu arangoye mukecuru bajya ni kwisobanura buri umukecuru abameze gute ariko by the way usa neza musaza asante sana ariko kandi nanje ndaguha ikaze kuri Sabaut Media oya naye gushimusa ibintu byo kugumukoresha ibiganiro jewe nararavye commentaire y'ikiganiro twakoranye abantu benshi baravuga ati ingutubwire ukuntu urongoye abandi nabo ati ingutubwire ukuntu urongowe nanye navuga nti rero Iva je navyo kukorohereza grand frère twarabonye ugira predote naje niho nari nibereye gize guca umukobwa tugiye kugukwera ndamuhiga ndamubura ariko narabonye ifoto ahubwo byari ibintu byinshi byagiye birantangaza uzi yuko iyo utaratera intambwe kugira ngo ushobore gushika kuco wifuza gushikako abantu baravuga iyo uteye intambwe naho kugira ngo werekane yuko bya bindi bakwibaza ko atari vyuri canke atari yo uri kuraja abantu bakongera bakavuga rero naravuga ati jewe niyahuriye ku mukecuru kugira ngo gabanya amajambo y'abantu nzinga ibintu biraza kugabanuka none nisanze amajambo abaye menshi n'umukecuru no mukecuru ameze gute urya mugore afite imyaka ingahe basi limite y'urukundo basi urukundo rutwemera ku oya ntaze urukundo abagore Iva nyumviriza Iva ndakene ko iki kiganiro tuza kubwizanya ukuri ntushiremo emotion kuko twebwe izo emotion zawe nazo tuzi n'ibituraba umunyamakuru ndumunyamakuru sivyo emotion ziwawe wezi gutahe jewe Iva ndakuzi nk'umusore ukora wakuye amaboko mu mpuzu twarakumenye muri Isaac TV turakumenya muri waka urayizura akese yagiye yakwa ibara ryamugwanye urayizura turavuga ati umujene arimwe akora neza cyane ni kigero ciza kwandi bajene bari nyuma ariko dore nyuma yo gushinga Sabaut ubutumwa Iva reka meze mwana wa mama reka meze yakukweba ikibazo nyuma yo gushinga Sabaut Media TV uyitaye ku mukecuru mwana wa mama ivi nibiki bon je reka nginge mvuge kano gatonya igihe en fait umuntu wese arafise amahitamo y'amaranga mutima yiwiwe sivyo ikindi naco ibyo tubonesha amaso byose ntibitegerezwa kuba positive kandi bitegerezwa kuba bivuze yuko rero we wabikoze ari negative ukavuga ati je naho biri negative reka ndiko mvuga ja abakeneye kunyumviriza baranyumvira ko ngiye nakora nabitaze reka mu en fait ninde muntu muri industry taravuga Kivodo yaravuzwe wakoze mariage ari mu bukene kubera ko bamubonye mu makinga hariya sivyo Simbizi wasema vumba yaravuzwe ngo atwaye ngo ikimuga uri kuranyumva yaravuzwe ngo ararongoye yaravuzwe ngo ariko akoresha imitahe y'abandi ari kaneri nati kariko karavuga ubujambo nawe karakuvuza ibaragu neri nati afise imyaka mikenya ni nk'imyaka 46 mikenya kuri Nerinata udumurabe Nerinata amajyana urumva mugabo yuko akibura 10 ninga kugira kwizi ujya mugore wa ndiko ndaza papa bukebuke udumurabe bene ngaha so tuntu tutunkanyari uri kuranyuma sasa ni donc bafashe umwanya munini wo gupromoting izina giwanje jerega naye naribagiranye reka baca baranzura ubivuze rero yuko naguciriyemo grand frère wewe wararavye kavuga ati je kuzuka kwanje nta hantu kuzova reka niyahure nkore ibintu abakobwa benshi bararize TMC none wari muri predote yiwanje yego niyo nari predote yiwanje siyo waruri niyo nari ndi twari turi kuri ariko je nzi ko tugiye ngo nitwari turi kuri table imwe twari kuri table tanga umuco rero jewe rero bakunzi ba Sabaut Media TV umuco ntanze nguyu Iva nkure muhira ati jewe mwana wa mama inguje kunkwera ndagiye ndabuza umugore muzi umugore mbona ifoto iyo foto kuntu je nayibonye nabwo nashoze ntera commentaire ariko abajene benshi bavuze ati baraduhombeye sorry rega ari nabantu baponze ngo abantu baje muri predote bane ngo barabuze ibyo bajya wi hoya twarariye kujya ho twarariye ya usanga ari umukobwa tora abasekirite bamufate bayimwaki ibara riraguye raba abandi bantu bomufata
uwo mufata bamutubikira sawa cumbwira uko bimeze yes karagaciyemwe ariko ntuzobikate kuko twumvise yuko Ivasi umwana mwiza arafungisha abantu okay tubandanya abajene benshi b'abahungu baravuze bati wa muhungu twahora tubona nk'icitegerezo araturumbiye abakobwa marira bamesha avuga ati Iva vraiment n'umujene mwiza afise utwanwa twiza abona ko aronka amavuta yo kudusiga no nibiki kwa duhombeye twe turi nga umugore wanje bamuveko plus dosora naje bamveko sivyo abakobwa bose bashobora kuba baravuze kumbure nabusanga aba ex hahim nabusanga nk'aba ex cyangwa ugasanga ni nk'abantu Bega nubwo turabahungu harabigeme batwifuza ariko bikabagora kutubwira MC Iva nimba atari banga je sinibaza ko hari umuntu afise ubwenge bukwiriye neza yobona uwundi muntu ateye intambwe yo kubaka kuko kubaka ni decision ikomeye cyane shema kubaka ni ikintu umuntu afatira umwanya munini ariko ariyumvira ni ikintu umuntu ahanuza cyane ni ikintu umuntu afatira amasengesho menshi ni ikintu umuntu avuga ati iki kintu ndakigiyemwo ubuzima bwanje bwose uraze kuja imbere ya patiri urabadasimbize kuja imbere ya patiri cyangwa ya pastor ati ndemeye kuzobana na naka ubuzira herezo ubuzira herezo MC Iva nimba atari banga ndumva kuri muri sigura ariko jivyo wisigwamwe navyo numva nimba atari banga umugore afite imyaka ingahe kuri senka ntarenza kwingaye nibaza yuko umukobwa umvira manishura ikibazo reka ndakwishura uyu mujamana umvira kuri senka ni arenza kimyaka ingahe bon reka ndakwishura mu bisanzwe nakubwiye sinje gukonta imyaka afise parce que même si nous sommes des stars mais ni turi obligé yo gushira ubuzima bwacu bwose hanze hariho private life umuntu ategerezwa akubamo ico ndico nuko ankunda nanje nkamukunda ikindi naco nzi nuko kubakana nawe nta numwe byo byarabaye kugihamana jewe byabaye kubera ko ni engagement yanje nawe nyene ikiba engagement yiwiwe uri kuranyo MC Iva dufatana urugendo uri muri sigura cyane Iva kandi uri muri guhenda reka jewe nashaka jewe ngigwe ko ndiko ndatanga ubutumwa izo engagement zireke jewe umbwire wewe ufise imyaka ingahe wewe inde wewe kuri senkani ndazi wewe tugabura kabiri kugira dukwiza imyaka wewe ufise ibyo twe turabi basufisiro bingahe sibiro Mwewe na madamu wa muranganya uri tayari kujya mugore wazo kwicara ko ukara Iva ndiko ndabaza aya jewe ntuzavuge ngo sirabivuze bakunzi basaba About Media TV mu vyumve MC Iva je ndamukaravye akazogira ikibazo umugore akamwicara akagaponyoka nimuzovuge je ko nta mwana we grand frère aracarika wo birababaga aracarika wo kwisubirako abantu benshi baravuze bati uyu mugore jewe Iva turanwa amasaporo kugira ngo ko wankuye muhira ngo ugiye ngo gukwanga umugore ngo mwanga urafise ubwoba ngo numumineri bazava gutera je Iva yambwiye akari umumineri apara inde we wambwiye ko umugore wawe akiri muto ari umumineri ufise ubwoba ko bitazava bikunda gize guca mbona umugore wawe basi wamubonye gute wallahi je ujya mugore wawe je ndamuravye physiquement asakaje gato ya mugabo umuravye ndakese nyena ngana mwana wa mama bayarashaje vraiment basi kuri wowe umpanuye iki je ikintu no guhanura mu mariage kubera sinovuga ngo wiyahure ari ukwiyahura wariyahuye kujya je no bijyanya no kwiyahura kuri wewe umviriza mu mariage je ntaje yarahomvye ijya uri tayari yuko ujya zoza mu Burundi bakamukatira Iva twarumvise ngo MC Iva arongoye umukecuru kubera imiduga dusanzwe tuzi ko wewe imiduga wayitunze kuva kera umujene wikora kuva kera ne mwana wa mama bo reka ndakubwire shema bo nivyo kuba uri kurakora ikiganiro nk'uku utegerezwa kuja kuri kote negative kugira ngo kumbure dushobore uri murashaka kuvuga rero yuko ari byo duhurizako ari turabivuga ariko reka tuyage gatonya shema mu bisanzwe hariho ubuzima bw'abantu tabadukwiye kwinjiramo sivyo kuko muri aba bantu bose bavuze aba bose bavuze nta muntu numwe afise n'agapakti gatonya ku buzima bw'iwanje nta n'umuntu numwe yo bazi ngo Iva bayehuku canke Iva afise ibitekerezo bimeze ukuntu niba abantu gusa usanga uko zivyiza baraponda waja gukora mu ibibi naho nyine bagaponda babura aho bahagarara ariko je kimwe gusa no babwira imanza ziracari nyinshi sivyo kandi nta kintu na kimwe mwiteze kuzohindura kuri MC Iva
ngo ariko biranavugwa ko naguciramwe je ndaguciramwe ushaka uzoheba canke ureke mugabo ariko ureka guheba bakaguhebesha aho ushaka gushika je ninga umviriza aho ushaka gushika ninga banze nyumvirize aho je shaka gushika ninga sivyo n'abafana baza kuraba kino kiganiro hari akabazo kamwe ngomba kubaza umunezero wiwawe ni wo kubona mugenzawe abayeho nabi canke no kubona mugenzawe abaye mu vyategerezwa kubamo bimutera umunezero. None Iva wewe ujya mugore wawe uvuga yuko ro wamutoye kugira ngo wamuhisemwe mu bandi bose kugira ngo ubeho neza ubuzima bwari bubi wiyahuza umukecu bandi inde mu bandi bose bandi abakobwa mwagendana bambe abakobwa bagukikuje ni beshi bandi basi utumutorano Pascalinda kana Pascalinda avuga ngo arashaje ni mama. None Iva reka ndakubaze mwana wa mama. Sali Pascalinda tugusude cyane kandi Pascalinda vraiment ndamukumbuye. Uramukumbuye? Aho ujya mwigeme bamushikikire duce tunamuvuga ku gatonde. Bamushikikire. Pascalinda afise impano ya Islam avuga neza bikaba ari vya fresh sana. Ariko rero Iva ureke kumbwira ko nshigikira Pascalinda we ntaraguheza kuko wewe turacari kushigikira gute. Oya navyo kugushigikira ahubwo twe turaguhamba. Abasore namaze kuyisezera. MC Iva wewe ibintu uri murakora abantu bavuga ati nta kirenze kirimwe kuko Benishu wahoze ari umunyamakuru wa televiziyo yaguye ku rugamba saba yarinde Step Media yari televiziyo online yaguye ku rugamba nawe baravuga yuko yagendanye najya mu mugore wiwawe ati burya umufungo mwishi nawe yawo muri ubu MC Iva wiyumva gute wapapuye mu journaliste mugenzi wawe umugore mugabo wewe rero ngo yaragiye kumutora sanga ngo mon frère amakuru ya Benishu yavuga ko reka tuyage gato wamupapuye canke yaraheze namvuga sivyo iyo umuntu ari ingenzi iri ku rugendo ibifise aho yavuye ibifise Pax aguma kwereka ngo gumaho none umwepa gute ivy'ingenzi bizanye gute tutari muri Egiputa reka shahiva abafise aho yavuye ibifise nayishitse naho yifuza gushika sivyo ujya madame nk'umuntu arafise aho yavuye arafise nashitse arafise naho yifuza gushika yukumbwira mu bantu bagendanye Benishu avyemera uremera ko Benishu wa Step Media bagendanye n'umugore wawe navyo nzi vraiment ivyo navyuzi basi wewe nta uragutera story z'aba ex murahishanya tayari story apara yuko guhisha imyaka agwishije n'aba ex biwe ibara riraguye Iva none basi jewe mushaka sigura ibyo mwe mushaka twe turarinze none mwana mama Iva ko kiri mutoya ibi nibiki mushaka sigura ibyo mwe mushaka Benishu bavuga yuko imitungo y'umugore wawe yari yarayiremeje bakavuga bati na Iva inyuma yo gukora dote canke na etat civile uri mu migambi yo kuvuga ati akingeza muri leta zunze ubumwe za Amerika ndamuponyoka nta mpamvu yo kubana mu mukecuru oya mu bisanzwe abantu bose bariko baravuga je nibaza yuko uzura abantu bose bakunda kuba bafise umunwa cyane usanga bafise inzara uzura biyo umuntu adashonje ntaronka umwanya ukwiriye wo kuvuga uwundi muntu parce que usanga ari busy ariko Iva niba wewe waremeye kuba ubuzima bwawe buja gukarubanda reka dufatire nko kuri Nerinat kuri post yagize Nerinat yaragikoze post ngo hagangu kari yahuye ngo atwaye mutamakazi ngo w'imyaka ngo 62 bon dushire muri reality sivyo Nerinat wewe ubusaza bwiwe buboneka cyane kubera ko yonze angana n'urushinge uri kuranyo n'iminkanyari yaje nituranabona na post nituranabona na post y'umuntu boba basohokana uri kuranyo ujya wewe biranumvikana kubera ko nyene yarabuze ko nasimbize ategezwa kugirisha ari kubera ategezwa kugirisha wewe yiyumvira ati ko nubona arongoye umukecuru nanje ndubundi ariko tugiye kuraba abanganya imyaka barasharikana tugiye kuraba bro nari nateri kuvuga abandi ngo nabakecuru kwe ataranaronka n'umuntu mwaya uzorabe nubundi bujya Iva reka ndakigusobanurira n'ikintu nari nati yakoze ndiko nakudana abantu ba posting oya na reka tuze twagende tape par étape ari n'umukobwa ya posting vraiment aramba badasana kuko amaze imyaka myinshi ari mu divorce inde yitwa Gakobwa kina kwa Fanny Ravine yahoze akora muri PJ Classic FM baramwirukana bego yaraposting none gasha Iva ko nayo kwa Fanny Ravine hafisa amateka ndafisa amateka ubwo nta kintu cyahabaye catumye yumva agizisha vuga grave kubera ngira ivyo wari waramusetseraniye inde uwo Gakobwa
Gakobwa n'umudivorce n'umumere akuze cyane anashaje go. Erega umvize nivyo nagenda kubwira. Nimba nari nateye arashavuye ari umukecuru. No Gakobwa gashavura ari umukecuru. Abantu bari muri generation imwe barafitaniye ukuntu bavuhiranye. Icyantangaje. Suko ashobora kuba yaravuze. Ahubwo nuko ashobora kuba yambereye umunwa abandi. Ushatse kuvuga kibwigwa n'icumba icerekwa n'ikibazo. Oya umviza nkubwiye je nsobize mu kibanza cyawe. Urabona nk'ubu jewe nawe no kotinga kuri we kuko turi muri generation imwe. Reka bajya abakecuru bakotinge ku mugore wawe kuko nabo ni generation imwe n'umugore wiwawe. None ushaka inkumi zikotinge ku bantu babaruta. Nacho. On suppose que c'est la réalité iri kiravugwa. Mais alors où est le problème? Problème hari no kuba wewe umujene nkaiva dukeneye kubona umwana wiwawe umuteruye hahiye ugiye kurongora umuntu atakivyara gute niyo vyara gutafise imyaka 60 muganga wewe waramupira oya mani menopause ira ku myaka 45 za kumena bazo ifadika kaka okay ikibazo gifadika ujya mugore wiwawe biravuga yuko ashobora kuba afise abandi bana ntabwo aciye wewe ataravyara we ariko ntavyo ivy'abana bawe n'abarabo uyakayine abana banga barenzo wewe mera banga canke wewe yemera banga barenzo Uro buzima bakunze about me. Oya ni kigani. Anicho fakicho era good. Nicho fakiheze. Kokuyukangana jewe nawe makumbwi. Wewe uri kiganiro ndabigusa. Umugore we wagusumvye ubwenge. Bakunze about me. Wewe yifitiye abana. Oya reka. No kinyamakuru. Sobanura abantu ufise. No kinyamakuru. N'umugore w'abana afise hanyuma tukurekure. Ibi bintu ntibizoposting. Yewe gashikino gishimuta. Na gishimuta ngini telefone amatwi ndayafise. Mwana wa mama reka shareka. Abanyagihugu bagume mu rujijo nguru mugongo wangu oya dusobanura abana bawe ufise nabi bibaye ko ni tegeko eza kiganiro nitwe ufata uvuye ngaha eza kiganiro kaka vipi man sobanura grand frère jeme ngo noja muri micro nkamuvugisha ku ngufu eza kiganiro mbiza grand frère eza kiganiro sabauti abakunzi ba sabauti baragukunda warakeneye kumenya ubuzima bwiwa grand frère ubuzima bwiwanje ubuzima basi bigereje mu gutwi bimbwire mu gutwi ubuzima bwiwanje shema sivyo nuko bomenya nakugiye kwifoto nyene ntaravyara nta kundi nyumviriza ubuzima bwiwanje ntibadufotora kudufotora fisto dufotora abakunzi ba Sabauti Media TV turakeneye kumenya eske MC Iva twe twarumvise yuko umugore wiwe afise abantu 8 MC Iva nawe nta nikoroka nani yari yakana none ntumkire ko abana bangaye sobanurira simvanga abatansobanurira ikanonda gusobanurira tange tubigire imwe byabakoresha umwanya tunyara genda vanga hasi Kagiye so nakubwiye yuko hariho private life sivyo ariko gusa ubutumwa gusa noha abakunzi banje imbere ko ikiganiro gihera ubutumwa n'ubu guys muze mwirinde cyane kwinjira mu rukundo rw'abantu babiri cyangwa mu rugo rw'abantu babiri kuko urukundo rw'abantu cyane bumwe akunda umuntu undi akunda amahera niko bivugwa Iva akunda amahera umugabo waragukunda mugabo wewe umukunda bivuga yuko uri umufungo yaba amafaranga muvuga ndayaronka bro sima ndiko nembera umuduga nkujya oya mani nk'umujene badufotoye amave witi n'amarenjiro bafise hariya Iva nawe uraraba ibintu ukavuga ati jewe nawe bafise 80 ikini naco abantu kenshi bari muri Afrika na jewe ndimo dukunze kwiyumvira yuko abantu baba donc muri Europe cyangwa mu yandi makontina babayo mu buzima bwiza ndetse umenga amafaranga barayamura mais c'est pas vrai nabo baratesetse nkuko natwe dutesetse bagwana ubuzima bwo ku munsi reje butuma no abantu ukuri nshobora kubaha icambere hari abantu benshi bibagije yuko ibiriko biravugwa yo bari montage cyangwa yo bimeze gute c'est vrai si montage très bientôt nduba kugwi wanje kabisa bazobishaka baze banshigikire n'abafana ba Sabauti Media aho bavaka bakagira nimba twabanye neza muze munshigikire komwe muri mwaseza nk'umuntu agira fe wiyaho we nawe uriyumvamwe ko wiyaho yivafe kubaka ni decision umuntu afata izo bitandukanye n'abandi kuko jewe ni nubaka hari ahantu uzoza urantumira we sinzoza bivanye n'ukuntu tiemariye MC Iva tusha dusozera abakunzi duseze oya rega cye duseze tubwire karite y'umugore wawe imwe yatumye umukunda ni mwiza ku mubiri mwiza no ku mutima ya vrai okay defo nta muntu agira amakarite gusa afise na defo tubwire defo
defo yiwe afise akunda gutwenga cyane kimubabaje n'ikimuryoheye grand frère nakano k'imyaka kamwe mu madefo imyaka arakuze bon je sinatwaye mu minera kuko mu minera amategeko y'igihugu ntamwemera je natwaye umuntu akuze yemewe n'amategeko nico gituma tukumba akubaka yes bakunzi bas about media bye bye nakivuyemo